Turabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu vyanyu no mu banyu, mushishikare kugubwa neza. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza bino biganiro nyene bisanzwe bitambutsa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwira Heta TV, aho dusanzwe tubashikiriza ikiganiro igitondo gishasha, ikiganiro yaga muganga kivuga ku magara y'abantu, hamwe n'ikiganiro rero umutima w'ubugingo. Rero no munsi twagomba dusubire nyine twitize hano hantu nyene ku kazi nk'uko byabaye ubuheruka, kandi twasanze byumvikana naho haba hariho ayandi majwi umuntu ashobora kumva, imiduga, amasone n'ibindi kumbure bishobora kwitamwo, ariko mugabo twasanze bikunda yuko umuntu ashobora kumva ikiganiro kubera yuko imyanya itoroshe usanga nyene hano ku kazi hatwara umwanya wose. Mugabo naho hatwara umwanya wose, mu gihe gikwiye no mu kidakwiye tugerageza kuraba yuko twoshobora kubashikiriza ibiganiro, kuko navyo biri mu byo twumva mu mutima yuko twoshikiriza abantu dusanzwe dufatanije n'urugendo ruja mw'ijuru, n'abatararujamwo nabo nyene bashobore kurujamwo. Nuko byose rero nuko byifashe, dusangira amajambo y'Imana turarabira hamwe, novuga ngo ibice bibiri, ibigabane bibiri, muri ya ntumbero ya bya biganiro twababwira yuko turi mu minsi twimirije kwibuka ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo gusanzwe guhimbazwa rimwe mu mwaka mu 12 itariki 25. Hanyuma rero twavuganye yuko tugomba kurabira hamwe ibiganiro byodufasha gushishikara kwibutsanya kuvuka k'umwami Yesu Kristo, turavye ico Bibiliya ibivugako. Muri ino minsi rero kino kiganiro kugira gatatu, turiko tuvuga yuko byari byaravuzwe uhereye kera. Ikiganiro ca mbere twarabiye hamwe yuko ibi bintu byose tugomba kwibuka muri ino minsi, hamwe n'ibindi mbere dukwiye kuza turazirikana ko binyegejwe mu ijambo rivuga ngo urukundo rw'Imana. Twarabiye hamwe mu kiganiro ca mbere ingene hariho umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu, kandi ko uyo mugambi w'urukundo rw'Imana ku Imana ifitiye abantu rufise intumbero yo kudushikana mu bugingo budashira, ubugingo butagira iherezo, kandi ubugingo bwiza butarimwo umubabaro, butarimwo umuruho, ubugingo Imana rero yarashatse ko abantu babamwe, ariko mugabo ntibyakunda kubera yuko abantu batandukanijwe n'Imana hamwe n'amasezerano y'Imana kuri bo kubera icaha, cyangwa se kubera ibyaha byinjiye mw'isi, kubera ibyaha by'abana b'abantu. Mu kiganiro kigira kabiri twarabiye hamwe yuko byari byavuzwe mu gihe ca kera, mu gihe c'uvugishwa n'Imana Yesaya, aho byavuze ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Hama muri kino gice naco tugomba turabire hamwe ko byari byaravuzwe kera mbere, imbere ya kiriya kiganiro twaravye imbere co muri Yesaya, ko Yesaya wewe twabonye yuko niwe mu bavugishwa bavugishijwe bagisigaye imyaka ishika 100 imbere yuko Yesu avuka. Urumva si vuba, barasigaye imyaka irenga 500, irenga 600. Urumva yuko ntihari vuba imbere yuko Yesu avuka, aza kuvuka mu nyuma y'imyaka irenga 600. Murumva yuko byavuzwe hasigaye igihe kirekire. Uyu munsi rero tugomba turabire hamwe amajambo abiri nayo nyene yavuzwe kera, mugabo yaranyegejwemo yuko hazovuka udasanzwe, hazovuka uwuzoza novuga ngo guhangana na Satani, guhangana n'imigambi ya Satani. Dusomere rero mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca gatatu, dusoma duhereye ku murongo wa 14, tuyafatire ngaho ari n'amajambo. Ku murongo wa 14 dusanga indanzi y'amajambo ivuga ngo uko icaha caje mw'isi. Uhoraho, ku murongo wa 14 na 15, Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati ko ukoze ibyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Ku murongo wa 15 rero niho hari ijambo ndondera, nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe
n'urwiwe ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, aya majambo dusomye ni inkuru zivuga ingene icaha caje mw'isi, ingene Adamu na Eva bari mw'itongo rya Edeni. Twarabibonye mu kiganiro ca mbere kivuga ku rukundo rw'Imana ku bantu, umugambi w'urukundo rw'Imana ku bantu hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 16. Twararabiye hamwe ingene imigenderanire yabaye myiza igihe kanaka hagati y'Imana n'abantu bayo, ariko mugabo mu nyuma imigenderanire myiza yari hagati y'abantu n'Imana iratosekara, irononekara, irahungabana kubera yuko abantu bacumuye, bayivuye ko bayitaye. Muri ico gihe rero byatumye n'amasezerano Imana yari ifitiye abantu ahungabana kubera yuko hari habayeho ikintu Imana itihanganira icaha, ibyaha byari bimaze kuja hagati y'abantu n'Imana, bimera nk'igihome, bimera nk'inzitizi, bimera nk'intambamyi ishobora gutuma abantu badashishikara kubenefisha ubwo burenganzira buri mu masezerano bari bafitaniye n'Imana. Nuko rero hanyuma rero ngaha tubonye ingene icaha caje mw'isi rero. Kino gihe nitwo bidondagura navyo nyine ngo tubivemwo, ariko mugabo ingene vyagenze, inzoka yaraje, kandi inzoka nayo ni Satani yaje ngo mu ishusho y'inzoka, hanyuma ngo aganiza novuga ngo Eva ambwira ngo none by'ukuri ni koko Imana yavuze ngo ntimuzogire ikintu na kimwe mufungura ko kuri bino vyamwa vyo mw'itongo. Urumva nyene yaje azana ibintu vya confusion, yibarisha mu kuganira. Hanyuma rero ikosa ryabaye, umugore ariwe Eva ayiha ijambo, ayiha umwanya, atangura kuganira na ya nzoka nkaho umenga ariko arayisigurira ivy'Imana yavuze. Hanyuma rero muri uko kuganira niho rero inzoka yahavuye ishobora guhenda Eva, yambwira ati wewe haba n'intete, Imana yarababeshe, irazi ko kino camwa, kino giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, hamwe mwokiryako nta ngorane muzoca mumenya ubwenge bwinshi nk'Imana ku vyo kurema. Yumva nyene imweshe iyo nzoka imwereka yuko badutamera nk'Imana, hamwe bojya kuri ico camwa, kuri ico giti kiriko ivyamwa bimenyekanisha ikibi n'iciza. Ko mu bisanzwe vyari ibiti bibiri babujije gufungura, ko cari igiti c'ubugingo ngo kiri hagati mw'itongo hamwe n'igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Rero Eva araraba kandi uzi ko ari ivyo bwabundi rega ca giti, umva ngo kiravye abona ariko umenga ivyo Shetani amubwiye nivyo, kumenga ico giti ni ciza kibereye kuribwako. Aca rero arakiryako mbere ngo ahako n'umugabo wiwe. Hanyuma rero Imana ngo igarutse muri ka kayaga ko ku mugoroba, ya masaha yo ku mugoroba yahora ibatembereramwo, ije isanga aho yahora ibasanga siho bari bavuye, aho Imana yahora ibasanga, aho Imana ibaziga bahavuye. Kubera iki? Kubera igihe cose umuntu acumuye, igihe cose umuntu akoze ibyaha, bituma ava mu maso y'Imana, ava muri presence y'Imana, ava novuga ngo muri rezo imuhuza n'Imana, ava muri novuga ngo hari connection, ni nkaho yabagiye ahantu ata connection imuhuza n'Imana, kubera yuko abatakaje ikimuhuza n'Imana, imigenderanire yiwe n'Imana ikigirane ikihungabana. Rero Imana kirahamagara mu ryatongo, mugabo si uko itabona ibyabaye, si uko itabona iyo ari byo byagenze, ahubwo novuga ngo kari nk'akaryo Imana imuhaye kugira ngo agire yihane, avuga ingene byagenze, hanyuma ababariwe. Kuko ndemeza neza iyo bihana, iyo bavuga ibyo bakoze, amakosa bakoze, ndizera ntakekeranya ko Imana ari kubahangaza, ari kubababarira. Mugabo aho kuvuga ibyabaye ngo bivuge mu buryo bwo kwemera yuko bakoze amakosa, basaba imbabazi, ahubwo ngo batangura kurondera kwijustifya, kwitsindanishiriza, kwerekana ko ibyabaye, umwe wese akerekana ku ituro yiwe ko ibyabaye bitabaye kubera bitamuvuyeko, hariho uwo atako imfane. Muri ico gihe rero cyakurikiye Imana
yacishiraho ibihano umwe wese ibihano vyiwe biravugwa. Rero ngaha twasomye inzoka amajambo yabwiwe ingene ngo inzoka ibaye ikivume kubera yuko yakoze ivyo. Hanyuma rero muri ayo majambo twasomye twabonye no ku murongo wa 15 bavuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe. Urwo rubyaro rero rwiwe ruzogukomeretsa ku mutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Imana yacu n'imbaga. Aya majambo rero burya uyasesanguye usanga yerekana yuko kuva uwo munsi nyene habonetse uwuzoza kuretablisa gusubiza ibintu dans l'ordre. Kandi uyu muntu azoza gusubiza ibintu mu buryo, azoza gusubiza ibintu mu rutonde, n'umuntu ngo yitwa ngo uruvyaro rw'uyo mugore. Uruvyaro rw'uyo mugore nabwo byasigura yuko ari uruvyaro rukomoka ku mugore gusa, mugabo umugabo ataruhara abigizemo. Ko mu bisanzwe turazi yuko novuga ngo umuntu atorana umuryango wa se wiwe. Mayani majambo ko mugabo murasaba bivuga ngo abiheze, ariko burya umwana atorana se, umwana atorana ubwoko bwa se wiwe. Mayani majambo umugabo urubuto rwiwe nirwo rubyara, nirwo rudetermina ico umwana azobaco. Naho kumbure novuga ngo ni umugabo n'umugore bashira hamwe imibiri n'ibiyigize, hanyuma bigashobora ukunda yuko habaho irema. Ariko mugabo twese turazi yuko ata mugabo abayemwo bitagira bidakunda. Igitsina c'umugabo gitegerezwa kugira n'ijambo. Mumwemerere ko mburengango tubigarukirize ngaho, ariko mugabo nizera ko byumvikana. Rero ibi byasigura ngo uruvyaro, umwana canke abo uyu mugore azovyara wenyene ubwiwe, mugabo atabavyaranye n'umugabo. Kugira ngo umwana yitirirwe umugore bisaba yuko aba yamuvyaye wenyene ata mugabo abigizemwo. Nayo ubundi abana bose umugore avyara akabavyara bavyaranye n'umugabo bitirirwa umugabo, kubera nyene uko kuntu nyene bisanzwe bimeze. Rero uruvyaro rw'umugore umugabo adafisemwo ijambo, umugabo atazogiramwo uruhara, ni ukuvuga uruvyaro umugore azovyara wenyine umugabo atari yamuteye imbanyi, munyemerere mvuye gutyo, nirwo rero rwavugwa no kuzokomokamwo ubuzogirane. Ukuvuga ngo uruvyaro nirwo ruzogirane, ruzokomeretsa Satani ku mutwe. Gukomeretsa ku mutwe naho byasigura yuko mu bisanzwe umutwe novuga ngo nk'ubu woca umutwe umuntu ntasubira kubaho. Ukuvuga rero umutwe ni ubwonko buri, ni ubwenge buri, antuka nawe uravyumva yuko umuntu agufyonyoye, aguhonyoye ku mutwe, agusetse umutwe, agukomerekeje ku mutwe, abagukomerekeje ahantu hadasanzwe. Novuga ngo aho ubuzima budududa canke se kuba k'umuntu kududubiriza. Imana yacu dutabare. Kandi byasigura yuko hejuru ku mutwe osome, aho ubushobozi bwose buri ni kwiyumvira no gufata ingo n'ibindi biri, kwa urwo rubyaro ari ruzoba rufite objectif yo kugirana yo gukuraho Satani n'urubyaro rwiwe. Ariko mugabo ngo Satani nawe yahawe ububasha bwo gukomeretsa urwo rubyaro rw'umugore ngo kugitsintsire nawe urabizi yuko ubuzima burabandanye. Mugabo burya wakomeretse bya sawa sawa ku mutwe, ubuzima ntibubandanye. Ni muri iyo ntumbero rero ngaha bivuga yuko rero byerekana yuko hazoza urubyaro ruzoba rukomotse ku mugore wenyine ubwiwe, ruzogirane, ruzokwihora, ruzogira vengeance, ruzogira revenge, ruzokwihora ibi inzoka ikoze. Imana dutabare. Niho rero muri ubwo buryo byabonekana yuko bivuzwe yuko hazovuka Yesu Kristo uzobyagwa n'umugore, ariko umugabo atabigizemo uruhara. Kandi turazi ko atahane na hamwe byigeze biba. Mugabo murazi yuko Yesu yavutse atari kubwo kwipfuza ko mu buryo bw'umubiri, akavuka ku mugore
kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, none rero n'aya majambo mbere novuga ngo niyo majambo ya mbere ya kera cyane yerekana yuko hazovuka Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Tuboneje kuvuga yuko atawundi yavutse ku mugore ata mugabo yabigizemwo uruhara. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Munyemere dusome n'andi majambo muri bino bitabo nyene vya Mose. Nitwigo turavuga ngo bino bitabo bimeze ku amateka y'igitabo, nitwigo turayajamwo kuko kino ni igitabo kimwe mu bitabo vya Mose, ibitabo bitanu vyitirirwa Mose, aho Mose yanditse ibyabaye uhereye kera atarabaho nk'uko yari abihishuriwe n'Imana. Kandi namye nsoma kumbure yane manu zane makomantere ngaberekana yuko bino bitabo bitanu vya Mose vyanditswe hagisigaye imyaka yaba 1400 kuvuga. Urumva rero ni ibintu byabaye kera, hari hagisigaye imyaka ishika 1400 imbere yuko Yesu avuka. Iyumvire rero byavuzwe ibi mitanguriro kera cyane Mose atarabaho, wewe yabihishuriwe akabyandika muri kino gihe hari hasigaye imyaka yaba 1400 yose imbere yuko Yesu avuka. Murumva yuko byabaye kera cyane, imyaka tutazi, kuko hari ibikira amabanga tutazi ari iby'Uhoraho. Ari n'amajambo tubona mu gusubira mu byagezwe 29 igice cya 29 ku murongo wa 29 avuga ngo ibimaze kumenyekana, ibimaze guhishurwa, ibimaze kugaragara ni ibyacu twebwe n'abadukomoka ko twebwe abana b'abantu n'urubyaro rwacu. Ariko ngo ibikira amabanga, ibikinyegejwe, ibigihishijwe ni iby'Imana yoyo ubwayo. Ko Imana yafise byinshi biramabanga bihishijwe binyegejwe tugo tutazi, mugabo yoyo izi. Imana yacu nihimbazwe. Dusoma rero andi majambo agira kabiri mu ntumbero yo gushishikara gushimangira rya jambo rivuga ngo byari byaravuzwe uhereye kera ko hazovuka umucunguzi azoza gucungura abantu, abarenganure, abakure mu migozi no mu cobo bimbiwe n'ibyaha bakoze byabigije kure y'ubwiza bw'Imana. Ariko uwo mucunguzi azoza gucungura abantu, azovuka hanyuma yongere ahe amahirwe, yongere ahe inoga ngo deuxième chance, amahirwe ya kabiri, ayandi mahirwe yo kwiratrapa, yo kwikosora, yo gusubira kumbure ngo umuntu wese yemeye kwakira ayo mahirwe asubire agira ubundi burenganzira. Stefasi Satana adafise kwijambo, kubera yuko ubwo burenganzira bwatuma umuntu asubira kugira ubugingo budashira muri we, kandi agize ubugingo budashira muri we, urupfu n'icyaha nta jambo biba bigifise ku muntu, kubera ko yamaze kugira gushika ahantu icyaha n'urupfu bidashikana ijambo. Imana yacu nidutabara. Twarabonye mu kiganiro cy'ubuheruka, twarabonye ikiganiro kitubwira yuko urukundo Imana yakunda yari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira, ubugingo buhoraho. Dusoma amajambo yo mu gitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17. Ayo majambo rero tubona avuga ngo ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye Abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe abasheki bose. Imana yacu nihimbazwe. N'andi majambo dusomye nayo nyene tudaba tuyasigura ko twerekana neza kumbure ngira ngo ibyo twovuga ngo duhera indani mu madetaye, kubera ko nabyo nyene bihaba biba birebire. Ariko mugabo ngaha n'amajambo dusomye ni gihe novuga ngo uwitwa Baramu yari kavumye, yari asanzwe azwi cyane yuko ari umuntu avumye, uwavumye avumika, uwavumye bikunda akavunika. Hanyuma rero ahamagarwa kugira ngo avume Abisirayeli. Yahamagawe n'umwami yitwa Baraki kugira ngo Baraki amuvume. Uwo Baraki yari umwami w'Imowabu. Hanyuma rero habaye ibintu birebire by'ingene Imana yagize yamubujije ngo ntagende kubavuma, ariko kuko yumvise ingemu, yumvise ko bazomuha amahera, yumvise ko bazomuha icubahiro,
hanyuma Balamu agwana atirigire ngo agende. Imana nayo ati ntaco basipfa kugenda, nta kundi pfa kugenda, ariko mugabo ibyo nzokubarira biba aribyo uzovuga. Kubw'iyo mpamvu rero agiye aho kuvuma Abisirayeli yasaya ngo yabahesheje umugisha. Rero ngaha ahari mu kiringo ngo kigira gatatu kubera yapimye inshuro zitatu zose ngo agerageze kuvuma novuga ngo Abisirayeli. Yagerageje kuvuma Abisirayeli ibihitanga bukangaye kose kugira ngo abavume, ariko mugabo kandi Imana yo igirane ihindura wa muvumo, iwuhindura umuhezagiro. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero aravuga ngo ndamubona. Iki gihe rero we yavuga uzosokoroka muri Yakobo canke muri Isirayeli ingene azoza ari umwami. Yakoresheje ijambo rivuga ngo inyenyeri zokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe. Ibi bintu rero bivuga ngo icumu ry'ubugabe hamwe n'inyenyeri muri kiriya gihe, muri iriya myaka, byari ibintu ngo bisemboliza umwami. Byavuga ngo hazoza umwami akomotse muri iri hanga ryari ryasabwe ngo rivumwe, ariko mugabo bikabonekana yuko ari ihanga ritavumika. Muri iri hanga rero ritavumika hazokomokamwo umwami, hazokomokamwo icumu ry'ubugabe, ni kuvuga icumu ry'inganji, hazokomokamwo inyenyeri idasanzwe, hanyuma isakize, yice, ihonye abamowabu nabo no kuvuga ni abanyene uyu mwami yararongoye w'imowabu kugira ngo bavume Abisirayeli nabo, kumbe ntibagirane, ntibavumika. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Nukuvuga rero nuko amajambo atubwiye yuko ngo Balamu yavuze ngo ndamubona ariko ngo subu nyene. Aravuga kandi ngo ndamwitegereza ariko ngo ntari hafi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Aya majambo rero atwereka yuko yahishuriwe ko Yesu azovuka hanyuma akaza guheraheza kino gikorwa cyo kwihora ababansi b'ubwoko bw'Imana. Dusomye amakomantere biblika mwamwe yo araza akerekana yuko ngo Dawidi yakomotse mu Bisirayeli, kuko mu Isirayeli nawe ari umuyuda. Dawidi rero nawe nyene ngo buno buhanuzi ngo yarabushikije, mugabo ngo novuga ngo mu igice kimwe cya buno buhanuzi yaragishikije kubera yuko yateye abanyamowabu, yateye aya mahanga akayagwanya igihe ari umwami akayanesha, ariko mugabo ngo ntiyaheraheje buno buhanuzi. Yesu Kristo yakomotse mu muryango wa Dawidi wa Yuda mu Bisirayeli, niwe azoza gusozera, azoza guheraheza buno buhanuzi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. None n'ano majambo tubonye ko byari byaravuze ko hazovuka umwami azoga gucungura abantu b'Imana, hanyuma agasubizaho imigenderanire yari iriho kuva kera igihe abantu batari bwacumure, batari bwaje ku Mana. None rero muri ino minsi rero turiko twibuka ukuvuka kwa Yesu Kristo, turi mu minsi twegereje kuzava twibuka ukuvuka kwa Yesu Kristo. Bino biganiro rero tubihereye muri ano majambo atwereka yuko byari byaravuzwe, ibyapfuye kwiyadukiza, ariko byari byaravuzwe yuko hazovuka umwami, hazovuka umuntu azokomoka muri uyu muryango w'Imana, muri buno bwoko bw'Imana. Kandi mu kiganiro giheruka naco twabonye yuko uyu azovuka atazoba ari umuntu asanzwe, azoba ari Imana ubwayo, umukama w'amahoro, data wa twese ahoraho, Imana y'ubushobozi. Niyo majambo twabonye ubuheruka mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6, aho twabonye ingene byavuzwe nkaho ngo birabaye ubwo nyene ngo
kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese ahoraho, imana y'ubushobozi, umukama w'amahoro. Ibyo byose twarabibonye ingene byavuzwe mu kiganiro c'ubuheruka. None rero n'ano majambo tugomba kugarukiriza ko atweka yuko Yesu kuvuka kwiwe kwari kwaravuzwe n'abahanuzi n'abavugishwa benshi, kandi ibyo bavugishijwe byabaye ko byari byaravuzwe. Turasigaje ibiganiro kumbure ngo bishika nka 2 muri ano majambo ashimangira yerekana yuko byari byaravuzwe. Hanyuma tuzaba dutandukira ibindi biganiro rero ukuntu rero mu gihe c'uko buno buhanuzi bushigwa mu ngiro ingene byagenze, abamarayika ibyo bakoreshejwe, ibyo batumwe, ibyo bavuze nabo n'ingene byagiye biragenda. Kumbure twizere yuko uriya munsi wo guhimbariza ko Noheli uzogera tumaze kuvugana ibiganiro bitari bike, tuko turagerageza ngo turabe yuko buri munsi twotegura ibiganiro 2 kugira ngo turabe yuko iyi minsi dusigaranye kumbure imbere yuko uyu munsi rero nyezina duhimbariza ko kuvuga kwa Yesu Kristo, twibuka ukuvuga kwa Yesu Kristo woshika uwo munsi tumaze kuvugana ko muri bitari bike muri aya majambo menshi tubona ko muri agisigaye imbere. Murazi ko hari inkuru nyinshi ngene Mariya yabibwiwe, ngene byagenze umunsi w'ivuka, ngene bangishije Yesu, ngene bagizene byose, ngene Herode yashatse kumwica. Ibyo byose biri mu majambo twifuza kuzaba dushikako. None n'ano majambo tugomba tugarukize ngaha. Bene data bakunzira kino kiganiro igitondo gishasha, sinzi nawe muri bino bihe turimo tugomba kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ko wamaze kwakira Yesu Kristo. Yari yaravuze guhereye kera ko azawe no gucungura jewe na wewe, kugira ngo abamwakiriye bose bahabwe ubugingo budashira, bahabwe gucika abana b'Imana. Mu majambo twasomye muri kijya kiganiro carenganye twabonye ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. None rero usinzi ko wamaze kumwakira, mbega waramaze kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Mbega Yesu Kristo waramaze kumwizera? Mbega ubu niwo ukiri imbohe ya byaha twamaze kubura, kandi dushishikara kubona yuko byigiza abantu b'Imana kure y'Imana, mbere bikabigiza kure y'amasezerano Imana ifitiye abantu bayo, bigatuma imigenderanire myiza iba hagati y'Imana itakiriho kubera yuko abo bantu bagendera mu byaha. Ubwo nawe niwo ukiboshwe n'ibyo. Twagomba dusozere kino kiganiro tuvuga ngo intumbero ya bino biganiro tuko turashikiriza ni kugira ngo muri ino minsi twimije kwibuka kuvuga ko umwami wacu Yesu Kristo, umuntu wese atarakira Yesu Kristo ngo amwakira mubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, tumuhamagarira kumwizera. Kuko twabanje muri vuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese uko yoba ari kose amwizeye ahabwe ubugingo budashira, ntabagipfa rubi, ntazopfe rubi. Urupfu abafise ibyaha, abapfiriye mu byaha bazopfa, ariko ahabwa ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Twipfuza yuko wowe uri kuyakurikirana bino biganiro rero wosuzuma ukaraba neza yuko wakiriye Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hanyuma ushishikare ugendere muri we, ushishikare ugendere mu migenderanire myiza iboneka iyo umuntu yamaze kwakira Yesu. Twabonye muri kino kiganiro, twabonye muri Yesaya yuko ubugingo bwakiriye uyu mucunguzi butegerezwa guhinduka. Muri kijya gihe twabonye ko Abisirayeli bari mu bihe bitoroshe, bari mu bihe bigoye, ariko ngo mugabo babwirwa yuko haje umucunguzi azotuma ibintu bihinduka, azotuma ibihe bihinduka. Imana yacu nidutabare rero. Turangiza tuvuga yuko uwakiriye Yesu Kristo ubuzima burahinduka, ubugingo bwiwe burahinduka, ahindurirwa izina, ahindurirwa amateka, ahindurwa umwana w'Imana, agahabwa ubugingo budashira muri we, akagenda afise ubugingo budashira muri we. None rero n'ano majambo, wewe wamaze kumwakira, shishikara, iyo nzira irashika mu bugingo budashira.
ariko wowe utaramwakira tuguhamagarira kwakira Yesu Kristo no kumwizera kugira ngo bikunde nawe agushire muri uno mugwi w'abantu bagendana ubugingo budashira muri we. Imana yacu nihimbazwe. None rero nuko reka turangize dusenga Imana bwano majambo, tuzosubira mu kiganiro gitando gishasha tubutaha. Mwami Yesu tugushimiye cyane bwano majambo twumvise ashishikaye gushimanga no kutubwira yuko byari byaravuzwe uhereye kera yuko uzoza mw'isi uza no kuducungura. Umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro akaba asanze hariho ibintu agenderamwo bitaguhimbara, yemeye kubyihana, ni umugwize ko imbabazi zawe zimuboneke ko, amaraso yamuboneke ko, hanyuma umushoboze gushishikara kugendera mu migenderanire myiza ahawe uhereye none, ashishikare kubicaremwe gishasha. Ibisigaye ku iherezo rya byose azoronka ubugingo budashira. Urakoze kuri Imana ibyo ugomba byose bishishikare kuba, kandi tuguhaye kaze gushishikara kutwigisha byinshi cyane muri ino minsi. Twimirije kwibuka ukuvuka kwawe Yesu, mu izina ryawe gira Kristo twizeye. Amen.